Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko tubibutse ko ino mboneshakure yacu ari no yanyu yibanda ku makuru aba ari kuvugwa cane cane ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mamwe aranyujejwe turatohoza tukabashikiriza ido n'ido. Hari amakuru menshi atandukanye twabateguriye, ariko tugiye kwibanda ku ngingo imwe rudende ihambaye irebana n'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko ikibazo c'ubutungane agiye kugifata mu minwe, akavuga ko agiye gukora ibishoboka byose kugira ngo arenganure umunyeshuri Christella Ndayishimiye yarenganijwe agapfungwa ku karenganyo gakomeye cane, yagirijwe ko nyine yamenye amabanga y'akazi mu gihe nyine umuyobozi w'ishuri yigagaho yamwagirije nyine ko yibye ikibazo c'ishuri. Nyine abacamanza nabo bagahita bavuga ko Christella yamenye amabanga y'akazi, ibyababaje Perezida Evariste Ndayishimiye, akavuga ko agiye kwifatira ikibazo c'uwo munyeshuri mu minwe kandi aganahana abagize uruhara bose kugira ngo umunyeshuri apfungwe ku karenganyo. Byose twabateguriye tugiye kubashikiriza mu ido n'ido ry'aya makuru. Wipfuza kuzajya bama mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone aka ni karyo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Perezida Evariste Ndayishimiye yifatiye mu ntoki urubanza rw'umunyeshuri Christella Ndayishimiye ngo yamenye amabanga y'akazi. Umunyeshuri Christella Ndayishimiye wo kuri Ese Kominari Mugendo muri komine Ntega yatabaje kuva muri Ntwarante 2023 ko abangamiwe n'umuyobozi w'ishuri Oscar Nemeyimana yashaka kumushurashuza no kumufata ku ngufu. Uyu munyeshuri yari yahavuye ahagarika amashuri kubera ayo mabi yariko arakorerwa n'umurezi. Mu nyuma uyu munyeshuri yatewe ubwoba ko ashobora kwicwa mu gihe yabandanya kwitwarira uwo muyobozi. Mu minsi iheze Ndayishimiye hirya y'ejo yarungitswe mu gupfungwa mu ibohero rikuru rya Ngozi yagirizwa ko yamenye amabanga y'akazi. Abo bacamanza bafashe iyo ngingo y'akamaramaza ni abacamanza ba sentare nkuru ya Kirundo, Ntisumbwa Benoit, Sikubwabo Jean Pierre na Nibizi Joel, ariko Sebarundi akaba yavuze ko ikibazo ca Christella Ndayishimiye agiye kugifata mu minwe kuko abona ko yarenganijwe ku buryo bukomeye cane, kandi n'abacamanza baciye urwo rubanza rw'akamaramaza nk'urwo bakaba bagiye guhanwa ku buryo babera abandi akarorero, kuko yavuze ko ibyo bibabaje kuba kiba mu gihugu c'u Burundi arongoye, akavuga nyine ko ababigizemwo uruhara bose bagiye gufatwa bagapfungwa kandi n'umunyeshuri agatunganyirizwa kugira ngo abandanye amashuri yiwe. Perezida Evariste Ndayishimiye ati oya namwe nimumbarire, umucamanza yize amategeko agashobora kuvuga gute ngo umwana yibye ikibazo aba amenye amabanga y'akazi? Ayo namwe mu majambo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze kuri uyu wa 18 Mukakaro 2023 mu ntara ya Karusi, aho ariko aratanguza isekeza ryo gushira mu ngiro imanza zose zaciwe ntizishirwe mu ngiro. Akavuga nyine ko ari akamaramaza kubona abacamanza bavuga ngo umunyeshuri yibye ikibazo ca leta ngo yamenye amabanga y'akazi kandi ari umunyeshuri, mu gihe ibyo byose babikoze umurezi yagirizwa ko yashatse kumushurashuza we atigeze afatwa ngo apfungwe, ariko umwana akaba ari we ariko arabirenganiramo mu gihe yatabaje inzego hafi ya zose ngo zimutabare, ariko bakanga kumutabara ahubwo kugira ngo bamutabare bakamupfunga. Ibyateye agashavu gakomeye cane mukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye. Afatiye ku bacamanza bagaramika imanza, umukuru w'igihugu yagiye arabaza abacamanza aho yongera atanga n'intumbero muri ayo majambo. Oya namwe nimumbabarire, uyu mucamanza yize amategeko ashobora kuvuga ngo umwana yibye ikibazo aba amenye amabanga y'akazi? Koko uwo muntu yize amategeko canke kuko nta mategeko yize? Ese umucamanza baba bamuhaye iki kugira ngo afate ingingo y'akamaramaza nk'iyo? Nimumbwire namwe muri abacamanza, umucamanza nk'uwo tumukorera iki?
aho umwarimu asigaye asambanya umwana bagaca bavuga ngo umwana niwe ari mu ikosa. Ibyo bintu birabaho koko ni ukuri? Ibyo bintu si akarenganyo gakomeye cyane muri ko murakora mwa bacamanza mwe? Iyo umwuga wakunaniye urawuheba, ni ukuri ntabwo ukwiye kubandanya urenganya abanyagihugu, wagakwiye kuba ari wowe ubarenganura. Yongera ati njyewe barantoye nk'umukuru w'igihugu, umunsi byananiye nzonca ntanga imihoho. Kubera iki mudashobora gutanga imihoho iyo mwabonye ko mutashoboye nyine gutunganiriza abanyagihugu kandi aribo mujejwe, ahubwo mugashira inda zanyu imbere murenganya abanyagihugu? Wumva udashoboye guhagararira amategeko, bihebe. Hariho abandi bashobora guhagararira amategeko kandi bakabikora neza, ubu ngubu badafise akazi. Niyo mpamvu abacamanza bafata ingingo nk'izi z'akamaramaza, tugiye kujya tubapfunga kugira ngo n'abandi babonereho akarorero, maze bareke kugumya kurenganya abenegihugu kandi abenegihugu baba babituye ngo batunganirize. Yongeye kandi ati ukumva umuntu ngo nzoruburana ndazi amategeko, ubwo murazi ico umukuru w'igihugu ajejwe? Hari abavuga ngo mbe umukuru w'igihugu araca imanza, ukaza wumva abantu ngo barasomye ibitabo baniga amategeko batazi no gusoma ibwirizwa shingiro ngo babone ico umukuru w'igihugu ajejwe. Mbwira umukuru w'igihugu mwebwe mushobora guca urubanza mukurikije ingingo neza, akaza akavuga ati ndarwanze. Sibyo na gatoya, ntabwo ibyo bintu nshobora kubikora. Murashobora gucira urubanza umuntu gupfungwa ubuzima bwiwe bwose kandi yakoze icaha, umukuru w'igihugu agaca aza ati ndamugirire ikigongwe niyitahire? Reka da, ibyo si byo na gatoya, kuko ntabwo bishoboka. Ahubwo imanza tuza guca ni imanza nyine biba bigaragara ko zabayemwo akarenganyo gakomeye cane. Abaza abacamanza bari ngaho ati nimumbwire ahantu nemerewe kuja kubiri n'ingingo y'ubutungane, none nonanirwa no kugorora imanza mwagoretse. Murumva ibyo bintu nabikora? Jewe ico njejwe ni ugutunganiriza abanyagihugu. Ibyo muba muvuga byose ntabwo mbazi aho muriko murabikura. Sinzi niba mwarigeze musoma ibwirizwa shingiro canke niba muzi icyo amategeko avuga, aho muciye imanza z'akamaramaza nk'izo mumaze iminsi muca. Murazi nyine ko ibijanye n'ubutungane ngaha mu gihugu c'u Burundi na Perezida Evariste Ndayishimiye yirirwa avuga ko ubutungane bwapfuye, ariko abanyagihugu n'abaharanira agateka k'azina muntu n'abanyepolitike batandukanye bakabona ko naho Perezida Evariste Ndayishimiye abona ko ubutungane bwapfuye ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko ntaco abikoraho kugira ngo agire ico ahindura kugira ngo igihugu kibeho neza kandi abanyagihugu bajye batunganirizwa nk'uko bikwiye. Ariko abanyagihugu batari bake nabo bagashima utwigoro turiko turakorwa n'umukuru w'igihugu, aho ariko arafata imanza zikomakomeye kandi zigaragara ko zirimwo akarenganyo gakomeye cane, akavuga ko agiye kuzifatira mu minwe. Murazi nyine ko n'umunyeshuri Christella Ndayishimiye yapfunguwe, ariko amakuru menshi akaba avuga ko yapfunguwe ku itegeko ry'umukuru w'igihugu, kuko yabona ko ibyo bariko baramwagiriza ari ibintu bidafise agaciro na gatoya, ahubwo bagasaba ko uwo murizi wiwe yashatse kumushurashuza yafatwa agapfungwa kandi nyine ntazongere kuba umurongozi mu gihugu c'u Burundi. Ibyo Evariste Ndayishimiye akaba ari byo ariko arashaka kugira ngo n'izindi ndongozi zibonereho akarorero, zijye zireka kurenganya abene gihugu. Ngaho ku makuru ariko aravugwa mu butungane, dusimbire ku rugendo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ari gukorera mu gihugu cibanyi c'u Rwanda. Angeline Ndayishimiye, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi, yafashe urugendo rumushikana mu gihugu kibanyi c'u Rwanda nk'uko biboneka mu itangazo ryasohowe kuri uyu wa kabiri n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Angeline Ndayishimiye akaba ari urugendo rwiwe rwa mbere agiriye mu rwa Gasabo kuva abaye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye akaba yaciye mu nzira y'ibarabara maze yakirwa n'abategetsi b'u Rwanda ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda. Akaba yitabye inama mpuzamakungu yiga ku bijanye no kuringanira hagati y'abagabo n'abakenyezi yuguruwe kuri uyu wa mbere n'umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame. Amakuru yacu tabandanirize kuri kino kibazo kiriko kiribonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi biboneka ko gishobora gutera ingorane zikomeye cyane ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Kwiyunguruza ntibyoroshe kubera ubukene bw'igitoro. Igiciro cyo kwiyunguruza caraduze mu gisagara ca Ngozi uja mu bindi bice by'igihugu
nko mu Kayanza ubu umuntu ariha ibihumbi 10 mu gihe bahora bahagenda ku mafaranga ibihumbi 4. Abunguruza abantu n'ibintu n'imiduga ica amafaranga basigura ko atakundi bari bubikore kuko ata gitoro gihari, bagasigura ko haheze ikiringo c'indwi zibiri intara yose ya Ngozi ihawe amaritiro ya esansi ibihumbi 5 gusa, bakavuga ko igitoro kigoye kuronka na gike kiboneka bakakigura ku bihumbi 25 ku litiro n'inusu. Abo nyene bagasaba abajejwe kuzana gitoro bagikura hanze y'igihugu kugikwiragiza mu mihingo yose y'igihugu no mu ntara ya Rumonge. Kwiyunguruza ntibyoroshe kubera ubukene bw'igitoro bwibonekeza mu gihugu hose. Abunguruza abantu n'ibintu bafata ibarabara rya Rumonge Bujumbura bidugiriza ibiciro ntibanashikane abiyunguruza muri ibyo bisagara bibiri kugira bunguke umurengera. Aho kuva aho mu Rumonge uja ku Magara uriha amafaranga ibihumbi 5, bituma itike ija ku bihumbi 10 yahora ku bihumbi 6. Bagatangazwa no kubona muri Probox Bujumbura Rumonge harihishwa ibihumbi 20. Bagasaba ababijejwe gufatira ibihano abiyikika mu kiza mu buduza ibiciro uko bishakiye. Agateka k'abiyunguruza nako nyine nikubahirizwe kuko biraboneka ko katacyubahirizwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho esanse iburiye ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko bakibaza ico leta Evariste Ndayishimiye iriko irakora mu gihe nyine ikibazo ca esanse cyakomeje kuba ikibazo gihambaye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Naho nyine abagendana ubumuga bagasaba kubahirizwa ku bituro by'amabisi. Bamwe mu bagendana ubumuga bo mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko batoroherezwa kwinjira mu mabisi kubera umusinikano uri ku bituro by'amabisi. Abagendana ubumuga bakemeza ko usanga n'ibyuma by'amagare yabo nyine bihangirikira cane kandi biba bizimvye ku isoko. Bagasaba ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo kunguruza abantu n'ibintu ndetse n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu gufata ingingo zorohereza abagendana ubumuga ku bituro by'amabisi. Abo bagendana ubumuga bakabona kandi ko hashizweho umuduga ujejwe kunguruza abagendana ubumuga gusa ari bimwe mu byofasha kugira agateka kabo kubahirizwe, kuko nyine murazi ko muri no minsi ku mabisi ibintu bitaba byoroshe na gatoya, aho igiciro ca esanse kizimbiye ukabona ko nyine ibintu byabaye bibi cane. Tuba turiko turabatohoreza amakuru atandukanye aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye by'igihugu cacu c'u Burundi. Wifuza kuzaja uba mu bambere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utarapyonda kuri sabone aka ni karyo keza ko gupyondaho kugira ngo kurishizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije abanywanyi bacu.